Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu gitabo ca Zaburi 136 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'8. Zaburi 136 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'8 handitse ngo nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nimushime Imana isumba ivyitwa Imana kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Nimushime Umwami w'abami kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyene kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Nimushime yaremesheje ijuru ubwenge kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Nimushime yagaranzuye isi hejuru y'amazi kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Nimushime yaremye ibibonesha bikuru kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Yaremye izuba ngo riganze umurango kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Eka n'umurongo w'9 yaremye ukwezi n'inyenyeri ngo biganze ijoro kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Ni zaburi ryoshe cyane itwibutsa gushimira Imana kubw'imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Hariho abantu beza ariko uhora basuda kuba mwiza kuko imbabazi zamaho ibihe bidashira. Hariho ivyitwa Imana abantu basenga bagashima ariko Imana irabiruta kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Hariho abami dushima kubw'ivyo badukorera n'ibindi ariko hariho umwami w'abami kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Aba bose bavuzwe imbabazi zabo ntizamaho kuko bafise igihe gito ku isi. Ariko umurongo wa 4 niryo jambo ry'uyu munsi ngomba ubandanye wibuka naho hari byinshi ushimira Imana ngaha ngo nimushime ikora ibitangaza bikomeye yonyene. Haleluya! Imana gukora ibitangaza bihambaye yaguserutse ko abantu bose bavuze ngo biraheze bakore ngo ntibishoboka ariko irabigushoborera. Uyishime mukundwa, warayishimye niwavyibuka usubire ushime, ejo niwavyibuka usubire ushime kuko niyo yonyene ikora ibitangaza bikomeye. Imana iguhezagire muri ayo mashimwe, ubandanye gusuka umutima wawe kandi witege kugira neza kwawe kuko imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Urakoze kudutega yombi kandi urakoze gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Uragahezagirwa we n'abawe mu vyawe aho uri. Urakoze.